Office ya Premier Dame. Ndayibona inga mwirohera. Ajya ngirohera. Uno munsi yahumuye abantu. Yabahumuye gutera? Premier Dame yahumuye abantu. Uno munsi Premier Dame yabaye Yesu. Yabahumuye gutera? Yagiye akora abantu gutya ku maso bahumuka. Kandi Premier Dame murambona umenga arakunda gusenga cyane. Urumva? Ahubwo Iva ndamukeneye. Je Iva meruka za kumuhira kuntumira ngo tuzogende ndamurekeze gupfukamira umugore. Kwanza Iva ngenda mujya imihari. Byatanguye Iva andondera ambwira nzo mubere pare. Ari uko ari uzoba pare. Pare je nzoba pare. Isigura ko Hamza yaramukashije. Haje oya, ntibwa namimbire Hamza. Vya bindi bitaraba biya by'ifoto. Ajya ku ifoto nije nari kujayo. Yari kuba konti. Kora ico gihe turapanga ivya Iva. Nawo munsi twapanze. Nanye neko ndategura mariage. Burya Iva. Ndahindura ko mbapare ndabura. Ubu nyene vuba. Jewe n'umugore turitegura turagorora gahuzu ngo tujye kumuherekeza gupfukamira ibaby. Kuri airport cyanye. Oya. Hari mu Ngagara. Yagira ategura urubanza go kumupfukamira. Uwo mushe kumupfukamira. Twari twavuganye n'aba Peci. N'aba B3 ya. Ko aribo tujana. Na producer Joko. Ndamutelefona B3 ati bimeze gute ngwe bana ngo je Iva yambwiye kujya mugore ngo nerere Bifese yanerere senkani. Bifese yamutayemo. None yari kureka kunabwa Bifese biti yanjye. Dramati yanerere 300. Atashampaye miliyoni 2. Yes, akunzi wa Star TV, amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese aho muherereye, ndabaramukije cyane bantu mwese mukurikirana Star TV, bantu mwese muri mu Burundi, muri Afrika, East Africa ndetse no ku isi yose, muri Asia hose ndazi ko ari abantu benshi badukurikirana. Imana ibane namwe. My name is Mr. Boy the Ship, Mr. King of Ladies, Mr. I don't care, Mr. Sharkman, the lion in the jungle. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. I love you too. If you don't, I don't care. I don't care, man. I don't care, man. I don't care, man. Mwenga Star TV. Kumenu Umunyoni. Oya Simba Dangote. Ndiko ndivugira ka histoire ka zombi. Imeze gute Simbizi? Ndi fresh. Gitondo cyari kimeze gute kuri Simbizi wasema? Eba no musazindukanye gitondo ciza mu bitondo byose bibaho. Kubera iki cyabaye ciza? Ikintu ca mbere je umwana wanje ansengera buri misi yose mu gatondo. Kandi mu gatondo umwana wanje afata ikiganza akashira ku mutwe akacavuga ati izina rya data n'ijya umwana n'ijya mwemeranda amen. Ndasabye papa aze kuronka amahera aronke nirasiyo. Izina rya iyo niyo sengesho y'umwana wanje. Mwana warabikora ari? Yego. Sasa rero mwana wariseriye. Sasa cyanzinduka n'imigisha gusa. Nazindukiye ikintu cya mbere nakoze namva kumudepoza ku ishuri. Nacengenda kuri biro ya Opedade. Opedade ni gishi? Opedade. Office ya Premier Dame. Ndayibona inga mwirohera. Ajya ngirohera. Uno munsi yahumuye abantu. Yabahumuye gutera? Premier Dame yahumuye abantu. Uno munsi Premier Dame yabaye Yesu. Yabahumuye gutera? Yagiye akora abantu gutya ku maso bahumuka. Kandi Premier Dame murambona umenga arakunda gusenga cyane. Urumva? Yazanye abaganga b'abahinga. Baza kuvura abantu amaso bijya ajya cataract bajya barahuma. Kuri ya hospital yiwe. Aho byabiri aho ahanye baza kuri office. Hajya no. Yarashize hajya pembe. Ya. Bro nabonye abatamba baryoherwa bagiye kuvugwa kwa gusa. Ku buntu. Yego. Ku noti ya Premier Dame yatanze. Azanye abaganga baramutse yavuye kuri Premier muri fondation. Noti ya fondation. Urumva? Bro byanjoheye.
ukabaza umuntu tuwavuye ati navuye mu Rutegama wavuye navuye Karusi wavuye mana kwambia bilikuwa ni vitu vya bien abantu batari barakiza amaso bana namaliza tu hapo naona abavyeyi umoya nukuruka Imana burya ndafise abantu bankunda kweli cyane mpamvu namanje hari umugore yambujije kuza ndisohokera nkano nko mwibare urazi amani ko nshobora kuja mwibare nkatana nko muri yone abantu bagize ico bakora urumva n'abantu atari ugusenga atari gucoresha mari je mbona umuvye anshira pembe ndakubwira byabaye urumva ko mwana wanje abayansengeye nabonye umuvye araho wana sako zumutemberere bro nanje yo ntamo oye kasi ugutamwo ibikorwa akora afisa amashuri urabona uko urava mu Ruziba nta hantu mu Kanyosha urabona inzu mengo n'urusengero yera gutya utayonaga ubwo uri mu gushaka mu Kanyosha ugeze arantu hari uburenganzira station hariya tuzogende kumutemberera yambwiye ati ndakunda ibintu ukora zoje kumuraba nakira uje kugura amata ya mwamikazi hari undi duhuriye kuri ntuzenye kuri Jardin Public yambwiye ati simbizi nukuruka Imana je ntunzi mugabe ibintu ukora reka ndaguhezagira ashara gutamu ya naye ndakubesha ne yosakoshe burezi inoti uranseguko narata ndagusigira kwamfisa amadeni menshi ayose n'amahera bangabiye no munsi mwamikazi barakoze umuti yego hajya kubyara umwana gusengera mungu nta ruhombo rurimo naho namubyaye ntarubaka ya mwana zo mubyariye mu gahinga nta gahinga namubyariye murakanya none aho mwabikorese ari heme sha namubyariye mu gahinga kwe kandi abana bo biriya bintu mbega usanga umuntu akoze mariage umwana we wabona nukora mariage umwana we watabona mukaza kwibaruka mwakoze mariage nta musi urabimedita nkasimbiza ati umwana akavuka akabona mariage yasenanye nuko Imana biya biboro je ndavyemera ubundake nega cyo kuza kurongora abakobwa ugasanga bahuye n'intambara zose intambara ugasanga bamiraguye ibintu byose abantu ugasanga wama mu masengesho imitwaro reka zanda kutakiye bose baranyora reka bana banzu upime ko ruri ku bintu bikora umwana agakura bwate narabonye papa na mama baheza giko sokwe iruzi je mwamikazi nangu ati sokwe nuko ta telefone nabo ndazi ko kumwe na nyina yiwa nayiguhaye oya sigwanje ge ni ya damsate nubu no mu telefone mugisha n'abana ati soka azambwira ati nibuze ico abonye narabonye mariage abafana mama nani unako nta musi uramede kuvuga ati none uyu mwana ntashobora gukora nawe agakora nk'ivyo papa na mama bakoze kumbure bazobona ibindi birengeye ibyacu umuhungu isi do yabaye moderne basuga mami babaye basuga kuvyo ndiko ndabona reka wowe asa ni wanatombora bakanamukwa uzoshimira Imana uzobutomboye nye imwidegemvyo wabaye nisho ifuko umuntu awugarura akiri kare akiruka abantu baryohewe hari umuntu numvise ati yambwiye ati ngo burya anye ngo muri Amerika wari ukuntu Trump yavuze ati umuntu uva ngaho kaja muri Afrika ukaja kurongorwa n'umuntu urusha imyaka 10 dufate nk'umukobwa akava hariya akacaza mu Burundi akarondera umuntu arusha imyaka 10 nabiza ngo nzoguha ndategeko yararizanye abantu bari muri Amerika niba bivuze baba tipe baza ngaha dufate nkaya oya abagore sana mugabo nkayiva caraciye iva kandi yaragize nani Varia ntiyakoye mugabo mbona abapeti bagize baragiye none ko Baranovic bagiye Baranovic barangana n'umugore Baranovic barangana mugabo mvuze tura na Edison umugore barangana nje mugore waracari muto wa Edison nibo mugabo iva uretse ko afseruke y'igipane kote mugabo umugore wa iva gute simba Dangote we zombi simba Dangote zari imeze gutukibona poste ya iva ariko mwe n'umuntu iva ahubwo iva ndamukeneye
je Iva mperuka za kumuhira kuntumira ngo tuzogende ndamurekeze gupfukamira umugore kwanza Iva ngenda mugi mihari byatanguye Iva andondera ambwira nzo mubere pare ari uko ari uzo bapare kwari genzo bapare isigura ko Hamza yaramukashije haje oya ntibwa mimibire Hamza vya bintu bitaraba bya by'ifoto hajya ku ifoto nije nari kujayo yari kuba konti kora ico gihe to turapanga ivya Iva nawo munsi twapanze nanye niko ndategura mariage burya Iva niwe yazanye cyumviro kingene tuko ngirira mariage mu Mburugini yiwawe mukubera mwari mumaze kuba en contact muvugana Cereko ndamupangira ibyiwe nabamangira ibyawe yiwawe mwese muri ico gihe mwari nakaga twiko kamuka town Iva yazanye maida curitse aho nawe araja kati urabyumva nari kuba pare ndahindura ko mba pare ndabura ubu nyene vuba jewe n'umugore turi tutegura turagorora gahuzu ngo tujye kumuherekeza gupfukamira ibaby kuri airport cyanye oya hari mu Ngagara yagira ategura urubanza rwo kumupfukamira uwo mushe kumupfukamira twari twavuganye na Peci na B3 ko aribo tujana na producer Joko ndamutelefona B3 ati bimeze gute ngwe bana ngo je Iva yambwiye kujya mugore ngindege ngo yasivye ngo azoshike ejo mana aho tugeze 18h ma programme yose nayishe waru yari kuza kumupfukamira bakiva kuri airport agatera mutwara direct sasa cyangenda kuraba B3 uwo musi nyene niwo musi rero Iva umva umusi Iva natubwe ko tugenda kumupfukamira niwo musi umugore yaciyaza umugore yari gushika dimanche ashashika lundi Iva rero postinze rero amafoto aravuga post ari kunja mukobwa niwe navuga ati wamenga na madame wewe kuno bamupostinga sasa mimi anatia nikasema achana mimi nifanye vyangu sio mwenye ndari muposti uliona mwenzako aliposti nao kasema achana mimi nikaposti umva nagize nafashe telefone yanjye ndayivugiramo ko ndayikuye kuri telefone mbere telefone ya B3 ndayishira kuri Facebook mani mu masegonda 3 video yarigeze ku makomandere masharata Iva zanga inbox ngo bro urabona rero ngo unaona sasa si bibi yako igemu tunaijua na si bibi yako sasa bibi yangu nesi bali muposti ila sio kwa ubaya kwera wewe wenyewe ni umuposti ndamutoyi wawe wa brosa abantu cyane sai baba ama alikuwa ni broki wataka bakiza watu umva ntiyari umva wewe bro entertainment bro ingene meze nimwe navuga no mu kiganiro wawe niko ndavuga ibyaneri bro wewe nyene maze ku expose ikintu cyitwa vie privée ugapostinga umugore wawe sivyo ibyo tutazovuga nibyo butaduhaye ubunyere baba bari muri mubambe bagakora ububarutazare bukadushikira nitwo buvugako inka bya bavuga ati wobona baratazara canke mubambe ya Neri natati yigura none ubunyere tubona mubambe ya Neri nate umumesha yamugiriye ubarutazare acagita iyo konshira hanze baranayigura Iva cyajye umuhari ko no postinze isa na mari kumwe n'umudamu we Tawi baza rero nk'uyo rero uguye nko kuri mubambe yiwe bro umva uri muri entertainment Iva ari muri entertainment uravyo urimwo bawe meye byose najewe ngaha amaboko narayamanitse muzonkoze byo mushaka abisa wabijemwe bizi witeguye nduwi wanye hari n'umuntu yambwiye ati ubujya Moni ya Frere ngo nimo mugereranya n'abandi bakobwa Moni ya Frere ati yaje yiteguye muri no mwuga mugabo ntiyandikishije muri Superbeat kubera abitse yarati oya kwari no jari imwe peut-être yanse guhigana n'umugabo bari gushira mu yandirimbo bari none Dabo na Kiriko ko barimo none baje n'abashirishushu arya higana ndakajya kuba ari kugwanira umuziki mu Rwanda ndakeneye ko oya ntaba ariko aragwanira umuziki mu Rwanda barapambana oya peta ahubwo Jesse umuziki w'u Rwanda ntukibaho twaramaze kuwufuta
Je ndavyo. Ubu umuziki wafuswe ngaha ni wawo. Ejo nabonye aka video karaho kagatipa karidoga ngo none ngo kiri kungo yabinjiranye gute. Umva nagakomeje karaho karafashe kegeranya abaririmbyi babo bamaze gucika bandagamo. Ja umva yafashe abantu umwe mwita Bruce Melody ndamwita DB namwita ndatora inkoni. Amera nk'ubakubita ati ubu yabinjiranye mwari nabateranye imbere gute. Gute. Umuziki wacu waramaze kwinjira he mu Banyarwanda. Yaraheze. Ajya kuwukurayo. Kiri kure oya bimedite s'il vous plaît. Ibintu ni aya n'umusaza yavyaye Kiriku muri no muzika aravuga ati iki canara ekasiyo gusa izi zose ndafise impamvu no kurerema yari umuntu yavuze ati indirimbo ziwe ngo zizwi ngo kurusha uko bamuzi inde egene mushasha benshi ntibamuzi nanje vema sinokobesha naho tuhura nawo nome indirimbo yiwe niyizwi ngabe igitangaje yagira ndamuzi duhuye no mumenya producer wa ngabo sije ntawe nzi vema uvuze ati rero mu Rwanda ntacyo bariko barakora mu umuziki waramaze kujayo gihari ni bakoreye mu concert Asha nta ni hit bazopfa bakoze Abanyarwanda Asha turawusubiranye tene bien medite s'il vous abisaba rero abasore bacu abahungu bari gukora bakora niyo mpamvu twazanye amahiganwa ya modoka ega ntizo bijya gusa ubibara rigomba rigwe tugomba ofete entertainment mu Burundi igomba idugire rimwe football igomba iduge sibyo ya kaduga ntuna kumenga kiri kuko mubera kwera ari ntabyo nze abafana ni bakamu hakomenga ko mubera gusa nkajya nko mu Rwanda nibatanga ubushimwe bw'umurimbyi yigenjeje neza mu Rwanda bazoishimira Kiriko baba Kiriko kandi ari umurundi nabari mu Rwanda none gashari we yakoze cyane mu Rwanda none indirimbo ze zakunzwe cyane mu Rwanda no ushimira tazo babizi yaraheze ari ubushimwe murambona batunganya bakavuga oya nibikunda hajya agashinge kagene umurimbyi yakoze neza mu Rwanda yitwa Kiriko Murundi Munyengozi umwana y'ubutanyerera naherere ariko icyo nkundira gusa cyangwa icyo nosaba abandi ba artist nibakore cyane kumbure umuziki aho ugeze bariko barakora meze neza bariko barakora ntagira uwicara bariko barakora ntagira uwicara dukore cyane ibikorwa bye byinshi cyane kandi byiza cyane abartiste bacu bariko barakora sana ari nayo mpamvu nakubwiye yuko twabazaniye higano yo muri super beat sakara super beat ahubwo ubu wihana umuntu yoja cyane muraguze ibiganiro mukoma ababosi bo babibonye ntuzanye abakomye inde super beat ega super beat ni abakoma batarabona ingene higano ingene rimeze ijyanye cha tuyita ni nkako yavuga ati umu influencer nta we mu influencer abandi makampuni mama yangu super beat irabina kabisa umuvandimwe wawe hawe inoti na Chimamanda ryari inoti y'amagana ya Chimamanda Chimamanda yarapotse ndavuga tururuntu rugabo ntagonzi mugabe ibintu bivuga impamvu Chevalier yari Chimamanda yari ko aravuga ibintu byo gupfukamira ninja haraka video yakase Chimamanda haragaposi Chimamanda yamuhaya umva ko Chimamanda bafata neza burya nubwo mukunda kumucana none kwegera muhaye Chevalier na mwari za Chimamanda ntiyakubwiye impamvu ntigeze ambwira impamvu bamuhaye inoti yake y'amagana 2 Chimamanda byo tuzohurira yamuhaye inoti yaya yo kumufelicita kwera ko yavuze ati nta gupfukamira ininja derira ayo madame wa ntuwo mufukamira ndapfukama sana nuzane ni wabizi Chevalier hari amasaha ageze ndavuga ati amasaha ko ngeze ino saha natamuhera ndapfukama urafukama rero hari ahantu kwari turi kwa Ivan twari bwa birangize urapostinga umudamu wa Ivan uramaze kumubona amaso ko yandi oya usana mpostinze Ivan cyambwira video ndayifute none ntamwemera warujya munsi ariko bamubwiye ko bakamubwira ati arongoye umunyokura arongoye mu makuze wavyakiriye gute bo urukundo ntirugira iyo rujama urukundo ninde afere kabisa ariko numva shaka kumenya mu gihe cyawe cyo gutereta
gutereta uza guhura n'umudamu nkujya je bati mbaje sinigeze ntereta basi mu bakobwa mwagendanye je barantereta jewe ba system nakoresha ningi waragira gucaguraho oya je narakumena sanze bimeze neza ugacuhaguma byo gutereta no kukemana sinzi niyo bitumuto umuntu aza kumbeshera ngo je ngo naramuterese azaba mbeshe ubikora gute none ntabyo nzi nasanga byabaye tune yanjye no guhera nko umukobwa yonyemera je bameze gute we ni bakwemera akorumva ko umukobwa akwiriye gira ingubu zo kumubwira ati ngo ndagukunda kubereka bato ari je nabitanguye kubereka batogukunda api byari bigoye ukundika byari bigoyemo ariko bakame yigeze gutimba umwana w'umugenda ko yabikoze none yari yaryohewe ari umwana baba bugi ngwari waryohewe nenda kubesha ayo makuru turayaronse nayo nenda kubesha ari umwe yigeze kumbwira ati ndagukunda baza kwanza ndira bari mu myaka iraho sanga niyambariye amahereni ipantaro Sero mpetite kwera nkunda vya vrai. Kama nije kera n'umustare mane sumaye napondagaye. Uri umupapa. 2007. Uri wakera je nakuwa. Maraje ko 2006 yize imyaka 19. Wanakuita na hip hop y'ubumeshi. Muambe. 2006. Oya uri wagena. 2006 iriad is never. Bro. Abagiye musha burambe ni benshi cyane. Turakweze hewe. Is never. Desneva mwakuzaza bafise beni. Abonye amafoto ya kera kumwe n'aba Big Farious bane. Kera cyane. Kera. Gabo bujya baririmbira naho benshi bikiye amabanga yabo ya. Menshi bati Max bande. Menshi tuzanye basuguje. Menshi. Tuziranye ke man. Igani mpamvu jewe birashika bakakwibuka tururuje amatwavanye kure reka turutsemo. Benshi muri bona ariho benshi batage urugendo batarubandanije ngene byanse yuko banashika niyo bagomba gushika petete usanga ntibari bazi niyo baje ego mnatazi yaje ntazimira hako ugusubira inyuma kwa Black G nako wakwakiriye gute mu gihe Black G yasubiye inyuma gute ugiye aririmba Black G yarateye imbere kabisa ibyo by'amaterambere si ibyo by'imiziki man y'iterambere je Black G kuri Maria yarantereye ibihumbi jana ari buje umuntu aguterera ibihumbi jana muhunga abakatsi mwakweze bakije numenga afise umugore mu Bwongereza oye byo umugore mu Bwongereza ibyo ndaba je nara umuntu yanerere bifese yanerere senkani bifese yamutayemo none ariko reka kurika kunabwa bifese ibiti yanjye dramati yanerere 300 atashampaye miliyoni 2 reka bujya we waramaze ndakumbuye amayana atashamu umutelefone atashumubwiye tege wa muhungu wawe yararongoye ubari mu karuhuko nari mu telefone rero numubwira ati Oni bamukoma aheruka kugurira ama telefone 17 abana biwe 17 Pro Max kubera ko bamenye ku ishuri kubadid Natasha la boss namukumbuye Natasha bye muzi tuzotimba tuje kumwe icyayi kuri Club Dirac nagiye je cyayi ugwa ngahemo uraza tugenda hajya hano umengo mbabya sinamaze kugera kuri niveau ranje yo gusurera umuntu icyayi hari Riga urayi yarige twikengera mu kaidukati ese nama nagiye kujyaho pizza je pizza yanga 50,000 50 combien usokanye nk'ibisuma sokanye ibisuma urumva birakwiye usokanye igisuma no ntumva ko kikwiye kandi waregeze gukunda ari gikecuru wewe ya nishari gikecuru ntuzaya Regina yari muwambere yari zombe bari nibaheba turabashaka sura keza bari gwiza bari gwiza nyene gwarayaga mugabo nyene gwari gwiye mu bambe Starboy yandi amafaranga namuguriye ivyuma murabona je nta kazi mfite banyura bazamutaba muvayesha nararutse wararutse ntubizi nicayi ari umujama wo muri naragisubije ndazi umujama nawene yigeze yari kumwe na bareka turege yari kumwe na zombie bari baramuguriye imodoka na parcelle imodoka yarayirutse yego ariko simbizi tuvugisha ukuri wowe ndaza baka menshi man nuburi kwimana
Ako umuntu akujya parcelle n'amamodoka akacaguheba. Man urashaka kuraba ikiboro man uvuga ati none bazikunda batazibona nihindukije iva koko wowe umuravye wana bari mu gisagara ariyo nk'umukiriso hariya cyane nyene wowe urabitahura nk'umuntu akoze n'urukundo kandi umva yaragushavuriye uposinze we zombi ntawuzuye ubuzima nacyo butazodukoresha ndi hagira n'utwo mfise ahubwo nyarutse amave nigira kwihangayikira utwo mfise turampagije nta byifuzo mbamo nararahiye gweri ubize umudamu mubanye neza se bitwaye wanditse ati umuryango wa Njobeko imisi 2 wo gusengera igihugu Njobeko umukwe wa Sioni uramwise Njobeko Nesi ko yitwa Njobeko. Yitwa Njobeko. Modeste Njobeko. Navyo waruzi. Njobeko Modeste. Njobeko ni kujobeka. Njobeko ari jobeka kwe. Ngo Njobeko yarasenze ngo idolari ngorira. Yari mu bambe. Idolari umenya yuko ryakorotse kuri mpuzamakungu. Idolari ryarakorotse kuri marché noire vraiment. Ibaza ko rivunje uko ryavunjwa kare. Ryarakorotse ariko rirongera riragira. Cyarakorotse mugabo ntiryasubiye aho ryari riri. Kabisa turi kumwe na muvunja kuri marché noire. Uvunjira. Je gusa nababaye nyene rikorotse kubera urazi ngiye kugatora. Cyasanga caba make. Usanga ukore magana. Ifo yuko abantu bamenya. Abantu dukorera amadolari twabaye benshi. Yo kaya gato karadufasha kuri aba boss badugije amazu yabo dupanze. Kwa nanje mu gupanga inzu ntarura amadolari ya nuko bimezemo cyane ubuzima bwose turavuga ati mfisaya ijya nzo noyiri kwa mbanza ati itariki nizi nzoba nahemba naho sibye biharuro utera keshi ndabitera cyane kubera ko aje dolari yari korotse navuze ati none ubu novunjisha inzu hari ya ku dolari rya korotse batazomanura bagusanga bisaba yuko bimanutse bimanukire bimanukire mu bambe dolari kamanuka imanukire rimwe kabisa nkaje dolari yotibuka je dolari yotibuka hamwe n'inzu ntakorora inzu mama we ndwamfuye Oba dupfuye cyane nukuri kw'Imana hano bano mu nzu nini ya cyane imbere yuko tuganira numwe mu bana bakiri bato cyane reka manze ndabe post ngaho yuwo bita Landry Promota muvandimwe wawe yanditse ati ndacari wa wundi muzi atigeza nanigwa n'umunsi warimo ubwoba numurozi mubi I'm back again abaririmbye barabuze aho bavugira namwe muca mubura ama interview yabo urumva naribwe bihagije ariko kuri ino ncuro sinibaza ko munkira stay tuned link ni kiganiro ca mbere utangurane no aho muririmbye Sadbi canke Dramati igaruka rya Landry Promota kuri wewe ndo barivuze iki kuri jewe oya Landry nagaruka bivuze ikintu kinini ega basani nta muntu akibavugisha kubera ko baravyimbye cyane Landry urumva arafise ukuntu bo ivyo bo yagabo twagiye mu bindi bana abasani twuvuga ngo bwa mbere abasani ubu vraiment abasani bagomba no content kandi kwanze ikintu kijambe kizuba content ni Super Beat Super Beat gombereza abasani abasani batagira content ibiganiro Super Beat gombereza abasani perform nini nani platform nini cyane kubera hamwe na Super Beat tugomba tubone umusani ayoboye abandi kabisa mu 2025 atamanyanga arimo tugomba turabe umusani ayoboye abandi byukuri afise team rero Landry agarutse agacagarukira muri ivyo bazobiha umwanya je namye mvuga ati iyo habonetse abantu bariko barakora aba promoter baki akabaho competition y'abantu ko dukora no mwuga biraryoha murafise na Zaire best influencers zihari ku bwanyu bro nukuri ko Imana Landry nagaruka areke gukora iki areke kuguma inyuma ya Rinoji n'umusani we kandi yego umusani wamwiruka inyuma mugabo nacha muguma yo sampursa kandi yarandi hari abantu bakeneye platform ya Landry Promota Landry Promota ni brand man cyane namoni ya Frere ku ruhande rwa Landry urumva ko afise ikintu kinini afatiye no muziki wa
rero nagaruke amadukora akazi nagaruke muvandimwe turamuhamagara aze yicare hano bamwita Dams Cartel urasozera gute kugira ugende umuhereze mikro je ngomba ndakuba umupeti wamubonye gute umupeti yaraje aririmba afite indirimbo yitwa Tonight muri ndirimbo numvishe verse ya mbere ngo yawe ngo n'umudemu yicare ngaho manza asiga ivyungu urumva ngo yawe ngo n'umudemu ngo muri party bawuriye muri party ngo arakunda ngo umubiri w'ibinge numeze baca baragenda muri cuisine kitchen acaja muri kitchen baja no mu ntebe baronona intebe zo mu ntebe nazo ngo ndanje sasa rero avuga ati jewe kweli je nakuze ntumva ivyo kweli je nakure niyumvira uturirimbo basi nabaroro bagerageza nimara ukipenda ulitabu so simbizi numva abantu bavuga bati twahuriye muri party ngo turiko turacoma imyotsi ngo n'inzoga n'iki kandi n'itabi so urumva rero nivyo rero we ashenda kurekera n'umupeti wewe mubisecare ngaho haguruka karibu kiyana we Marizana na Starboy kambari ngaho kuntu zinya kumu hapo embe kabisa abakunzi ba Star TV amazina njye ni Starboy the Ship turi ngaho twari kumwe na Simbizi wase Mavumba ariko kandi turi kumwe n'uwundi mwana mu buryo bugaragara aracari muto cyane ariko munavuga ivyo abona iyi ni Star TV twama dushigikira abana bakiri bato nubwo bukuzi ariko ari impano nshasha biba ngombwa ko tuyishigikira kugira nawe aronke support kubera ko umuntu wese agira support mu gihe ciwe hari abatanga inoti kugira babone support ariko support bakayibona ugasanga ntiyageze aho bifuza kwigera reka rero tumwakire for the first time turaza kuganira gato cyane kubera ko ni just mu introducinga kuri mwebwe mudukurikirana cyane Star TV family mwebwe musanzwe mukunda ibiganiro bica kuri Star TV cyangwa musanzwe mukunda ibikorwa byanje muri rusange kubera ko je ndabasaba ati ntukunda izina ryanje cyangwa umubiri wanje kundi ibikorwa byanje kubera ko nukunda umubiri wanje nta kamaro nta nico bizogufasha karibu cyane turakuramukije brother thanks sana umeze neza yego bien sana iyo ni tatuaje na gatatu ka ukebuke kabisa karibu cyane wisanzure iyi ni famille nini cyane ni famille irimo abarundi benshi cyane ni famille irimo abakunda umuziki cyane ni famille irimo abantu baba bifuza kubona ibintu byinshi bishasha na cyane ko uno munsi twabibazaniye uraza kutubwira amazina yego kumbura umuntu ariko aradukurikirana atere yirukangana cyane ku rubuga rwawe kumbura aje gusupporting ibikorwa byawe karibu thanks yo wagwana my people is Dams Carter here you sing and songwriter gute wabivuge gake man shaka kukumenya umenga ari mu cyongereza byinshi nitwa Dams Carter Dams Carter umuririmbyi w'umurundi umuririmbyi w'umurundi yego umaze umwanya ungana gute muri kano kazi cyangwa muri kariyeri yawe hoho iyo kariyeri yawe umaze kwikoreramwe ibikorwa bingana gute umaze gukoramwo ibikorwa bishika bine mu myaka ingahe mu mwaka umwe nakoze ibikorwa bibiri reka dufate umaze umwanya ungana gute muri no muziki utangwe gushira hanze igikorwa cya mbere umwaka umwe ufise ibikorwa bine ni wowe managinga amafaranga yose gukora video niki ndafise management urafise abantu bagushigikira yego kabisa uno muziki tuwuzamwe dufise target hari ugira target zibiri canke zitatu canke zine kuri wewe Cartel waje muri uno muziki ufise target zimeze gute canke zinga target ya mbere ari mfise muri uno muziki kumenyekana ya kabiri congene konkaza award wabona mu bandi hapo yego kweli award ata amafaranga haja amafaranga urayakenera byose waje muri music mu mwaka umwe utanze ibikorwa bine ariko bakumva najinga baba bari hagufi baba bariko bararaba ati mbega nimba uno muntu tuko turamanaginga canke ari mushasha muri management yacu kuba turiko turunguka iki canke twa turiko turahomba iki
biba bimaze gushika ukabona kumbura icyo uri kurungukira management yawe ukicarana ukavuga ati ibikorwa bine management maze kuyungukira iki bamaze kunguka iki kuko kuri we deje warungutse ufise ibikorwa byagiye nk'amafaranga menshi nibikorwa bitoroshe gushira hagaragara mu mafaranga yawe uhora wicarana ukavuga ati management iri kwirunguka iki canke izokunguka gute ndiko ndakora iki kugira ishobore kuronka kunguka manda vyumvira me ndibaza management bimaze kunguka kubera ko nta muntu yokora tunguka cyane yokora ikintu abona ariko arahomba amabibi yandanye kabisa. Usanzwe uvuka neza na neza hano mu gisagara ca Bujumbura? Uvuka mu Kanyosha. Mu Kanyosha kera hava abana bazi kuririmba baragiye bose. Ubu ni ugira uhaguruke basimbizi barahunze bavayo baraba mu Kanyosha barashigikira abana bo mu Kanyosha. Kera babita abanywara umogi mugabo mu nyuma baraza barakora umuziki mwiza turabona ko mu Kanyosha hava imana. Kanyosha arasubiye inyuma cyane sinzi ko bibona. Paraporo ya kera. Umudansera azi gutamba kera wamusanga ari umunyakanyosha. Umupeta azi kuririmba w'umuupcoming azi kuririmba wasanga ari umunyakanyosha. Mugabo no munsi bisigura iki? Byarahindutse vyagiye ahandi bitandukanye na kera. Gusa n'ubu biriko biraza. Ubu biriko biraza. Uri fresh kweli. Muri no mwanya n'igiki wose abakonzi ba Star TV na cyane ariko baragukurikirana bariko barakumva n'igiki wo basaba kuri no mwanya utarabona ariko kubera ko waronse uwo mwanya wo kugira icyo uvuze cyangwa kuganira nabo uno mwanya wo basaba iki kumbure bishobora kugufasha nka quartier. Icyo mbere wasaba nk'abafanzi ba Star TV niko wazanje bakanshigira kuri channel zanje kuri YouTube za Facebook cyo cyambere basaba kweli kabisa. Umuziki ni woroshe umuziki ni ikintu kinini umuziki ni ikintu gishobora kugufata usaba umwanya munini ukacicara kumbura ukanagira meditation biragufata umwanya ungana gute kumbura kurategura indirimbo kugira ishire hanze twara umwanya munini sana haro step za mbere z'umuziki biva ku kwibaza ku majambo cyangwa melody uri kurandika usanga bitwanye umwanya munini sana kugira bakumve kugira kumbe rizotegura umwanya wiyaguye gukorana ikiganiro nawe uraza kuduha kapera k'indirimbo ushaka yose mu ndirimbo ufise kumbura abakonzi ba Star TV bakumve bakumve kabisa. Gusa ndiko ndagerageza kurondera urubuga rwa nanditse Cartier gusa Dams Cartier nakubonye thanks. Okay twagiye afise ababone 2400 birenga arafise indirimbo zifise 20000 mu kwezi kumwe 19000 dimwa 100 ibihumbi jana muri 1 year urubuga rwa rumaze umwaka umwe nkuko wabivuze nivyo twagiye twakapera kumbure twumva umwana w'igihugu aribo cyane. Your body so fun got me crazy, your body so fun got me crazy, crazy got me squatting ndani nkama ninja. Today we got a party now my G's, getting high nkama ninja. Chew smoke now my drinks, utangura ari bloggy. Body so crazy ni hatari. Show me love tonight. Got special girls tonight. Kabisa. Uyu mwana Jesse nari ndamuzi ariko ngerageje kuraba urubuga rwe rumeze neza cyane abakunzi ba Star TV. Ariko kandi ugenda mumenye naje nje gukoresha iganiro simbizi wasema vumba ndavuga ati uyu mwana sino ntiyogenda tabeze reka genda beze kumbure abakunzi ba Star TV bamumenye ndaza gufata link yiwe ndayishire muri commentaire kumbure ishore gufasha abandi kugira babone ino mpano y'igihugu bagende gukora sabone bamushigikire. Mbona nibikorwa atari bike ibikorwa bishika bine mu mwaka umwe nibikorwa byinshi cyane bisigura iki akeneye support uvuye kuri mwebwe naba nababwiye mu gihe twakiriye umuntu umunyamuryango mushasha muri Star TV umushigikire namwe. So je no gushimira tuzofata umwanya wiyaguye one day kumbure tuganire byinshi bitandukanye kubera ko uno munsi kwa register bwira agushikiriza abakunzi ba Star TV bagende bagukurikira ndaza gushira link muri commentaire muraza kuyicaho cyangwa muyiceko mumushigikire kabisa. Thanks nkuko mushigikira abandi nagushimire cyane. Thanks namwe kwe makuzi Yesu akunzi ba Star TV Imana ibahezagire cyane nababwiye ati ndaza gushira link muri commentaire ninashira link muri commentaire uraza kuyugurura kumbura uje gushigikira no musore nawe kumbura ivyifuzo afise nawe abigereko twese tugira ivyifuzo byinshi cyane ariko birasaba umwanya yuko tubigerako ariko kandi biranasaba na support yanyu kugira dushore kugira iki kubigerako. Imana ibahezagire cyane. Thank you so much.
Thanks.